babarira turi muri cya kiyago cyacu hahandi tuba tuvuga ati whatsapp today aho tuvuga ati ngaho iwanyu havugwa amaki mukatubwira ikivugwa ngaho iwanyu natwe tukababwira byinshi mu byo twabarondereye iki uno musi rero twabwiye ko twabarondereye ingaruka mbi z'ayo maproduit twisiga haba ku mubiri haba mu mutwe nkuko rero tweko turabivuga hari amaproduit amamwe twisiga tutazi yuko hari ingaruka mbi zayo dufate amaproduit yo mu mutwe murazi yuko abigeme dushaka gushaza abadamu dushaka gushaza tutibagiye ko n'abasore nabo nyine musigaye mu ibintu bya grave mukadusanga abasore bagize barengeje nabasigaye bisiga ama produits chimiques mu mutwe tunareke nico iyo biba nivyo vyonyene iyo biba nivyo vyonyene vyari kuba binagize byoroshe hari n'abasore basigaye bisiga y'amavuta kugira ngo bahindure po yabo skin yabo uruhu rwabo sivyo kwimyora mu mvugo mbabarira amatwi nukumva bikimva yuko je no bivuga kenshi narankunda kuvuga kuko bikunda kuba ku badamu kugira ngo maybe bakumva yuko ubwiza bwabo ibw'Imana yabahaye budashimishije bamba yuko boba beza ari uko bagize iki base n'abazungu bisanishije n'abazungu bakumva yuko ubukuru n'abazungu badushizemo kuva na mbere bakatubwira yuko ikintu ciza ari ikintu cera ikintu ciza ari ikintu cera iyo kenshi uzunarabe niyo mera impamvu abakoloni badufunze mu mutwe batubwiye yuko Satani ari umuntu yirabura iyo bacapa Satani bacapa ivura n'ikintu kirabura kamuke ariko rero Yesu Imana abamarayika iyo bagerageza kubitwereka mu bintu by'amashusho batwereka umuzungu yambaye ikanzu zera ibintu vyera ivyo rero cyakumva umenga twebwe turi victime turabakoroni turakoronishwe ofiti hanyanye babigira ntituruko bategerezwa kuba iyo niturabantu tubashaka ukungene bimeze trezo usanga umwigeme yagiye abonye imishatsi ego nivyo basa neza mugabo hari impamvu Imana yabaremanye igiye imishatsi yabigororotse hari impamvu natwe yaturemanye utudutetere rero utudutetere hari impamvu Imana yatudushizeko basi twebwe basi tubwatiye kaduhindure coiffure urazi ko coiffure za kera bagira nate ni kuvuga bya bisuko bijyanye voilà tuzi kuva kera narindi yuko abanyafrika turasuka ijambo rimwe turasuka mugabo rero tugiye naho kugira dushoye kwigereranya nuko Imana itatugize hari ikintu dusanga twakoze ari kurengerera Imana cyo tugira tuja muri ama produits chimiques iyo yandi mu kuja muri salon de coiffure urinda kwambara wa Unagire yagusiga abanza kwiproteje akambara ga yaho ntakubwira ngo jewe ngenda kwice mu mutwe no wewe abanza kwiproteja kuba yazi yuko ivyo binagira gusige navyo nyene nibiza kukwica arambaye gant kubera izo gant ziraza kumuproteja inzara donc ziraza kumuproteja umubiri n'inzara zozuka hajya Nenza mazizuka hajya zozuka hajya ama produit nashobora kugira erreur yo gushobora kugusiga produit atambaye rero ugacusanga we wa mudamu wafashe umwanya wagiye bagusize ama produit rero tweze hariyo yamweshe from bugati je shobora gura produit 30 niki zinyaburayi ati reka nguri zizakorewe ngaha hafi nyine hafi waje ugaje kubita ukagenda gura produit 1010 5 6 izo produit ziko zirakwinjiramo ico ni cambere uheje kwinjizamo za produit ati imishatsi yanje iratukura ati reka rero ndayirabuze kanti irababa urabanze kwisiga kanti oya irababa ni aside donc kugenda yirawuza ashizemo iyindi produit chimique y'ubundi bwoko niko zimaze kuba produit zibiri ati rero ati jewe ngaha anye ntibirangirira yaha umudamu waramuhuzi wewe ndashita nafata banone ati sindahereza agateja muri kazi ati sindemera bwonko bwiwe akabudumbikiza mu isafuriya ni kuvuga iri kwiyakumuriro iri kirabira birabira niko nofata umutwe wanje ndawushize mu isafuriya iri kwiratogota ukicomeka kuri cafetiere iyo cafetiere ni kwicomeka kuri cafetiere umutwe ukawucomeka mu mazi abira imagine ukamaramo 30 minutes isaha abadamu barabizi uvayo
n'umutwe uri kurazungurika uva yiyashu wayibize no mu mano no mu matwi no mu mazuru yashirika irapfa ni kuvuga warushe mu mutwe ubwonko bwawe buriko burayaga wowe wibaza ngo uraza kubegwa nivyo usohotse tukubona yuko ubegwa muga tubona yuko usana twebwe twese tutaragenda abarundi baca bavuga ngo gushaza ni gushinyiriza mugabo rero uko gushaza no gushinyiriza tube turaba dushaze mugabo tutiyononera novuga gute uruhu rwacu urukoba cyangwa tuticira ubuzima kuko iyo acide itwicira ubuzima ni kwiyahura ni torture y'umubiri wacu urumva nivyo shaza mugabo urabati mbe ko ndiko ndashaza ibi nta ngaruka mbi bishobora kunzanira muri kazoza twavuze yuko amakanseri yose aza kubera izo produits chimiques tuba turiko turashira mu mutwe hari rero abantu mu makartier bobo babona ati bya 10 navyo nyene byinshi bagaca baja mu mazazo zazu kubatayizi zazu ni produit nayo nyene produit chimique mugabo rero indani hoho bashiramo acide kandi taba yakozwe n'abashimiste iba yakozwe n'abashimiste nka twe twagiye tukigashimi ugashiramo doze en fait doze mu kugira bapime doze bashiramo ikintu bataraba yuko ico kintu kiza kuba fonde kiza kuyonga yeah donc n'abashimiste bo mu makaritier ugaca ufata ubuzima bwawe ukabuhereza wa mushimiste atavyigiye akiza navyiga mbere yaranasivye no kwishura n'igihe bavyiga ni wa mushimiste wo muri quartier tube tugerageza abadamu kuri muri beza gutyo naturellement muri beza mwirabura muri beza mufise umushatsi basi vyase shirako dread nk'izi za rumera ibi naco dread naco zica sivyo kuva na kera nayo bafise baragira amadread sivyo imishatsi yabo ariko baza gusanga twe nitwishobora kwizera ubwiza dufise twumva yuko twogira iki twugumana ubwiza bwacu naturel ubwimana yatumdemanye kuko hari impamvu Imana yakuremye gutyo hari impamvu Imana yandemye gutya Imana ntiyihenda ifise impamvu yabikoze rero jewe nawe tube twiyumvira ati mbega koko kuri uruhu rwanje nivyo ndira bon Ahmed arirabura ko atazi Ahmed arirabura bosi cyane ndamusha inzobe gake tubona rero nka jewe Ahmed trésor n'imagine je mu nzobe ngene no ba nta namazi mwonywa rega ikibazo si cyo arumera ahantu binatera gahina si kugira no kubwira yuko kenshi ivyo bintu biragira ingaruka ku bwonko ku kintu kijanye no kwiyumvira ubwonko buratakaza ubushobozi harahugeza ntibiyumvira kugera ku rugero rw'ubwonko bwo kwiyumvirako anabwiye yuko kenshi nano mavuta nubwo tutigeze tuyavuga ko twisiga ku mubiri naho nyene haraho agira yaho ahindura utakaza ubushobozi bw'uruhu kubijanye no kugira iki no kwirinda ingwara canke si izuba gutimba mu mbeho kuresista ku zuba resista ku ngwara zose ziza zifatiye ku ruhu nkanabwira yuko kenshi babitubwira kwa muganga kino kintu yuko iyo wisiga nano mavuta naho nyene ukagira umwaka ugakomereka biragugora cyane gukira Nyasubira ngo ntasubira gufatana byoroshe hariyo akantu kamwe sindakabaza umuganga mugabo baravuga ati iyo n'umudamu akunda kwiyambiza guhindura uruhu hamwe kunda ati bakagira hakoroha ute ukagira umubiri woroshe utaresista ku kintu na kimwe donc menace protection ni kuvuga kagakingirizo namye mvuga ku mubiri Imana yaduhaye uratibuka gakurako rero iyo hageze yuko umuntu bamubwira cesarienne hakagira kugushona bagira ikibazo kuko kakanu kawe bategerezwa gushona waragakuyeko ahantu hategerezwa gufatana koko wewe uteba gukira gusumba wa unde gifise gwa ruhugwe original rero ico naco kikaba ikibazo duce dufatira rero no ku badamu bya bindi tuza turisiga mu mutwe hariyo trésor yavuze ati kenshi twiyumvira ati mbega kanseri yo mu mabere voilà ugasanga yo mu mutwe bihurira he je narabisomye yuko abadamu bakunda kudefiza kenshi bafise amahigwe ibice 80 n'ibindi kwijana yo kugwara kanseri yo mu mabere abigeme bakunda kwidefriza kanshi bajya bavyeyi dusanga abana dukeneye kubagirira amaproduits hakirikare murabwiye ko byica n'igitereko arumera igitereko baja mu butsinya nka hakirikare voilà kubera kintu umubiri novuga gute umubiri n'urusabane kuko ubabaye ijisho
ubabaye ikirenge n'ijisho rirarira ahubwo aho babaye gira ukuntu ushobora kubabara ku kirenge hakarira ijisho donc hariyo contact y'umubiri wose amaraso atembera umubiri wose amaraso rero wayahaye ibintu bibi yakira ivyo bibi kandi aca bitwara no ku mutima cyane ibaze rero bakandi bavuga yuko ibice arumera 87 kwijana n'ibindi bice hejuru birengako by'abana bari hagati y'imyaka 7 n'imyaka 9 bakunda kuja mu butinyanka hakiri kare kubera bijya bintu ajya ama produits abana tubasiga mu mutwe turanga ngo umwana wanje ase neza kuya kuri tubahindura umushatsi abo bana rero ibaze enafadoset umwana w'imyaka yego kuko umubiri wiwe uko Imana yawuremye uba wawuperti uba wawononye uba wawuhinduriye uko wategerezwa kugenda no gukora ukanibutsa abantu ko harumera umwana wari we wese aba afise ubushobozi bukenya bw'umubiri bwo kwirinda ntabaragira yaho umubiri ushobora kwakira ikintu cyari cyo cyose kije ako cyo umva rero umwana uri kuragira iki uri kuragenda umwica bukebuke umwana ukamujana muri casque sivyo ngo uri kuramugira umwana ukamufata mu mutwe ukamugira ibindi bintu umwana ukamusiga amavuta ibindi kugira ngo umwana ngo umugire uko ushaka uri kurica umuntu uri kurica umwana bakubwira ko hari ama produits amwe nk'amanuze ama hydroxide do guanidine ayo nama produits nayo nyine akunda indani muri ajya ama produits tusiga mu mutwe ayo onya bavuga ko kenshi bakunda kuyakoresha muri shimi mu gukura ko amatashe ku mpuzu ajya ibintu biba byagiye bijya bintu bitava ko ku kintu kiba cyagiye iyo ntuzenya iyo produit chimique niyo bakoresha mu gwiriki mu gukura ko amatashe suraba rero ikintu bakoresha mu kugira bakure ko tashe wo gishize mu mutwe ukwegura umushatsi gapima 2 cm ukawukwega ugapima kuri shakiyago cyacu muri mazi ko turi muri WhatsApp today tugiye tubaho umwanya kugira mushobe kugira ico bivuze ko mbega warubizi yuko twatiko turicira umubiri iyo tiko turahindura uruko Imana yaduhaye mbega wowe uzi yuko uri kuricira ubuzima bwawe bwo muri kazoza muzoza kuvuga ngo ni bitero vya satani ngo barandoze ari kanseri utazi cyayiteye rero nibaza yuko byaratitutse abantu dukeneye gusa uko tutari dukeneye kumenya uko kumera uko tutari rero byiza wobanza ukimvira rimwe kabiri ati ikintu genshire ku mubiri wanje koko nico mbega kirakwiye mbega kirabereye kugira ushobe gufata ingingo z'ubuzima bwawe kuko ushobora kwicira ubuzima bwawe atavyuti vuba cyane turaza tubabwiye ati mbega nibikimwe koresha naturellement utarinze konona ubuzima bwawe kugira ushobe uruhugwiza umushatsi usa neza aromera sifite umushatsi mwiza kandi ntasiga poto ni hatari sana rero tibutse ni ngoma ya FM 65 amajana 6 n'amajana 6 nkayibutsa yuko tuvuye muri cya gice cyacu cya WhatsApp today tugiye twinjiye muri cya gice